ndabahaye mwiriwe. Muri kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'ibikorwa byo kubaka inkingi z'uruzitiro rw'ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru ca Buhumuza mu ntara ya Cankuzo, aho umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka batowe muri iyo ntara, yari yifatikanije n'abenegihugu baho muri ivyo bikorwa. Turabashikiriza kandi ivyerekeye uruganda rwatunganijwe n'inama nkenguzamateka ifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe guharanira agateka k'abana UNICEF n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH kubijanye no guhanahana ivyiyumviro no gusuzuma aho igikorwa kigeze co kurwanya ingeso yo kubaka taragera no gutwara inda z'indaro kugwaruka rukiri mu mashuri. Turongera tubashikirize ibijanye no gusozera ibikorwa vy'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Cyriaque Nshimirimana. Mu gusozera mukurikirana ivyaranze igisabisho co guhimbaza umunsi w'Imana muri Paroisse Kayiro y'Ishengero Methodiste ini muri commune Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana kw'ingenezo ya 19 Nyakangu no mwaka, aho umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari nawe aserukira iryo shengero imbere y'amategeko yari yifatikanije n'abakristo baho. Kw'igenekerezo rya 18 Nyakangu no mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Cankuzo yari yifatikanije n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara mu bikorwa vyo kuvanga umusenyi n'isima vyo kubaka inkingi z'uruzitiro rw'ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru ca Buhumuza kiriko cubakwa ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Mu ijambo yashikirije inyuma y'ivyo bikorwa, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarakeje abenegihugu bo muri iyo ntara ku murindi bariko wo gukora ibikorwa vy'iterambere, yongera akeza umunotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba aheruka gutera iteka Burundi mu mahiganwa aherukamwo. Mu nkundire bavuga ntara ndabakeze kuri kino gikorwa ciza muriko murakora, igikorwa c'iteka co kwiyubakira ikibuga c'inkino. Inkino ni kirumara mu buzima bw'abantu, inkino ziratukinga amabi atari make. Hari benshi hakuta umwanya bofuma baza kunonora imitsi gutyo bakagira amagara meza. Rero vy'ukuri turabakenje kubwa kino gikorwa ciza muriko murakora cyo kubaka ikibuga c'inkino. Mbere nagira nje ndabatera akamo Banyabuhumuza, mwigire kuri wa mwigeme Francine abanga hafi kugira ngo namwe muze mukoreshe kino kibuga mu guhiganwa mu kwiruka kugira ngo namwe mu ntara ya Cankuzo haze havemwo umuhizi nka Francine. Rero turabateye akamo. Mbere nagira mbonera akanya ko gukeza ujya mwigeme wacu ku bushimwe butandukanye n'iteka amazi imisi ariko aratera igihugu cyacu cy'u Burundi. Turi hano kugira ngo twifatikanye namwe muri bino bikorwa, tubatera intege kuko iki ni igikorwa c'iteka. Ndakunze kubivugaho nciye, iterambere ry'intara nta bandi bazorizana ataravuka ntara, nta bandi bazoteza imbere ino ntara ya Cankuzo kiretse abavuka mu ntara ya Cankuzo. Abandi bose baza babashigikira, mugabo abantu ba mbere bategeza kumva kandi bagafata iya mbere ni abavuka muri iyo ntara. Rero turabakeza cyane mu ntara ya Cankuzo yuko indongozi z'igihugu zumvise zavuze rimwe mu kumva incuro 10. Vy'ukuri turashima aho intara ya Cankuzo igeze mu iterambere. Ndavye inyuma ngaraba imyaka 10 haciye, nkaraba uno munsi aho mugeze, hari intara maze gusumba kandi vy'ukuri mutanguye vuba. Iterambere ni twebwe nyene tuzorizana mu ntara yacu. Ivyo bidusaba gukora amaboko mu mpuzu, tugakora igihugu cyacu tukagihereza umutima n'amaboko kugira ngo tucubake.
gikeneye ingufu zacu, caratubyaye kiraturera, natwe ritugihe amaboko n'umutima wacu tugikorere hanyuma tugiteze imbere. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye abanyacankuzo kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano, kwikingira ikiza coronavirus no kubandanya bakora imigambi izobateza imbere. Ibi byose tuko tubishikako kubera ko mu gihugu hari amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni karahara mu rugana ntibacura. Nico gituma na tubandanya tubahamagarira kugira ngo vy'ukuri mubandanye muteramira amahoro n'umutekano. Ibyo bitose kaza amahoro n'umutekano ni byinshi birahari bishobora gutuma kimbure bibatesha gukora ibikorwa. Hari inzoga usanga zirirwa zirayera imitwe abantu, ugasanga nazo ziriko ziratera umutekano muke mu kibano, n'ibindi byinshi. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umutekano uhungabana. Injyane z'amatongo ugasanga abantu bariko barajyana, bariko baricana, ibyo byose ugasanga ni ibintu bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano. Mu kibano ugasanga abantu baraye badasinziriye kubera ko abantu baraye baragwana. Ibyo byose ni ibintu bihungabanya amahoro n'umutekano. Rero tubasabe muri za nyabune dukore kugira ngo nanone mu kibano amahoro nukuri asatagare, hanyuma abantu bavyuke kare bagende ku kivi ataco binona. Ico rero ni igikorwa ca misi yose. Ikibazo c'amahoro n'umutekano ni ikibazo ca misi yose. Amagara y'abantu by'ukuri banyabuhumuza, ikibazo c'amagara y'abantu tugihagurukire, na cane kino kiza ca corona. Kiza ca corona abantu benshi bariko baragifata minenegwe, abantu benshi bariko babifata nkaho umenga ni bisanzwe, ariko nagira ndababwire ni ingwara yica, irica. Kandi hari n'igihe uyigwara ntunamenye ko wayigwaye, ukagenda kubimenya ari uko utanguye gukorora, ari uko amahaha atanguye gufatwa. Rero twagira tubasabe leta mvyeyi, leta nkozi yarashizeho programa nziza yo kwama iriko iradupima kandi kadupima ku buntu. Ano kwinda bateye akamo banyabuhumuza, ntimurindire ko murinda gufatwa, gira umugenzo muvuge muti jewe buri yinga nzora ngenda kwipimisha. None ko badupima kuri gusa ata amafaranga dutanze, kubera iki mutagenda kwipimisha kandi ata amafaranga babasabye? Rero tugire umugenzo mwumve yuko kimbure mwavuga muti jewe buri ndwi nzora ngenda kwipimisha kugira menye yuko ata corona ngwaye. Hanyuma usanzwe uyigwaye bacho baguha imiti ukacifata, inyuma y'indwi imwe ubukize. Mugabo ni warindira kugenda kwa muganga umaze gusinzikara, hari igihe batazokugarura. Nico gituma tubinginga tubasaba yuko vy'ukuri twobigira imigenzo. Kino kiza tugihagurukire. Hari ikindi gihe twigeze kugihagurukira turakizimanganya mu gihugu cyacu Burundi, mugatumaze kubona twagihejeje twace tangura kwijajara, dutangura kugwana mu nda, dutangura gusomana, dutangura kuramukanya, hanyuma kisha kirasura kandi kiravyuka. Ubu rero kwira tugisubiza inyuma bizotubiza icyuya. Ariko kandi nkamwe twobishaka umwe wese akabigira ivyiwe, akabona agafise mu ruhara, iki kiza twokigwanya kandi tukagitsinda. Rero ndabateye akamo by'ukuri tugihagurukire, umwe wese abigire ivyiwe. Ntaco ntibidutera isoni kwambara agafukamunwa, ntibidutera isoni. Ubu uriko wikingira, ariko kandi uriko urakingira n'abandi, ko urashobora gusanga uyigwaye atavyuzi. Rero wambaye wikinze ubusanzwe uriko urakingira n'abandi. Umukuru w'inama nkenguzamateka asanzwe aserukira ishengero Methodiste mu Burundi yarashikirije intererano ingana n'imiliyoni 3,133 yeganijwe n'abakristo b'iryo shengero bavuka muri iyo ntara nyene mu ntumbero yo gushigikira ubwo bwubako. Nyakwabura Matari yavuze rero kubijanye n'ishengero. Ishengero dusanzwe turongoye ku rwego rw'igihugu, ishengero rya Methodiste mu Burundi. Abanyeshengero bakorera muri no ntara ya Cankuzo bariyumviriye, mbese n'abavuka muri no ntara bakorera i Bujumbura no mu zindi ntara bariyumviriye ingene nyakubahwa Buramatari boza gushigikira kino gikorwa muri ko murakora. Baravuga ngo natwebwe nitwosigara inyuma, reka twegeranye isima nayo umufuko umwe
mugabo tubuzane ku izina ry'ishengero kugira ngo twereke nyakwabura amatari n'abasanga ibikorwa yuko natwe nk'ishengero dushigikiye ibikorwa by'iterambere biriko birarangurwa mu ntara ya Cankuzo ariyo ntara tuvukamo. Bariyumviriye baregeranya akabahasha nyakubahwa buramatari k'imiliyoni 3 n'ibihumbi 135 kugira ngo bashigikire bino bikorwa by'inyubako muriko murarangura.